Dimbo waririmbiye Natasha baruwa kwa Natasha uramuririmbira umuhayagiza kuri ko shimiye kuririmbira Natasha nuko ari umurundi wacu ivyo yakoze ivyo akora byose binkoraho. Asikia miaka sasa imepita 17 toka siku umeondoka mugani, hata jina langu lila ambalo ulonipa ndilo natumia. Benshi barabizi ivyo yarashigikiye no ku munsi wa lancement w'iyo ndirimbo. Ego vraiment ndamushimiye kandi cyane. Isari bakozi ba NMX TV ndabaramukije cyane nizera kandi ko mugoye neza. Kuri mikoro mikomora tubisenge Jacqueline, behind camera ni Candy. Uyu munsi wabazaniye umutumire mushasha, umutumire amazi misabikora neza. That's since muramuzi kiba kuri baruwa Natasha, ni kuri ngishi mu munsi ko n'izindi muramuzi. N'umuntu ariko arabikora neza muri no minsi twashaka mugire subscribe comment kugira ngo bibashikire bimeze neza. Tureba basavye cyane ngo kwanza mugira mu muyibonere ubunyene ndakuramukije cyane. Ya fresh namwe umeze neza. Ego turameze neza. Ndashaka tugusabe wibwire abakozi ba NMX TV. Nkuko mubibona ni Petit Dani cyangwa umwana Dani, byose nivyo wanje usoze konzigwa indirimbo nyinshi zitandukanye, Mugani Desire, baruwa kwa Natasha, ngeri byose. Ufite indirimbo zingahe zose hamwe? Mfise indirimbo zitanu. Urafise ama clip yazo zose? Ego. Zose zitanu. Yeah. Hari indirimbo waririmbiye Big Farias, Big FIZZO uvuga kushaka kumubona, twashaka tugusabe agapera kuri iyo ndirimbo. Asikia miaka sasa imepita 17 toka siku umeondoka mugani, hata jina langu lila ambalo ulonipa ndilo natumia. Ni Dani na kutafuta blada, ila sijui uko wapi, vile mjini kaka sipazoei, napata tabu sana. Una bantu boy sijui wapi lipo, kutona sumbuka picha yako mkononi, njaa bila kula, jua mvua vyangu, uko wapi FIZZO? Yes. Twamvise umuririmbira FIZZO kushaka kumubona ari hehe, none tubwire kwanza indimbi mazige kitari gito twashaka tukubaze, none mwoba mwarabonanye niba atari banga? Kubona na Big FIZZO turabona nasubwa ati ngo turabonana nkuko ubutumwa naramuririmbiye abenshi bazi ko indirimbo Mugani Desire yarabinkoreye, ndetse nkuko mubizi benshi barabizi ivyo yarashigikiye no ku munsi wa lancement w'iyo ndirimbo. Ego vraiment ndamushimiye kandi cyane. Nimba atari banga yumvise mubonanye ikintu yoba yaragukoreye kumva urishimiye ni nk'icyayi? Ikintu Dopris yankoreye kiranezereza cyane, ni ikintu kwanza yarinyeze urukundo mu gushika muri lancement officiel ku munsi ndayishyira ahagaragara. Nicyo kintu cyampimbaye, nkuko namukoreye nka surprise yarabinkoreye kandi yanezerewe cyane. Bize cyane wanezerewe cyane hashitse nyene dufate nta kindi kintu coba cyakuneze gisumvye ko kuhashika byonyene. Vraiment bugi umutima vraiment iyo ugize umutima w'urukundo nta kindi vraiment kiba kirushuko. Je umutima yangiriye narabishimye vraiment, yarashitse yaje aransupportinga. Ego vraiment ntabinarondera vraiment. Ego hari ikindi kintu kimwe twarabonye kuri Big FIZZO waragiririmbye commentaire, abantu nyene baratanze commentaire ko bazitanze niko washaka ko bigenda kuntu batanze commentaire, nivyo wari biteguye kugiye kubona? Ya ukumbibona hajya naje sijewe niko abantu bavyakira nyene sinzi, kuko jewe mu bisanzwe jewe urabona umuvyeyi arateka sivyo, amakarura amagashira ku isahani mbo uko bifungura ni wowe gusa nyene ibintu byoko jewe ko bavyagiriye ndabishima vraiment ko sinoharira. Jewe nararirimbye ndashira habona abantu bo nyene babona ibikorwa nkuko nabikoze nyene. Ego vraiment abantu baravyakiriye ukuharura ababasi uko bavyakiriye, wowe niko washaka ko bo vyakira cyangwa nyene hari kundi byo byagenze atari ko washaka? Uko biri kose vraiment ndabishima, kuko
nshaka ndenze mbangira intambwe ntaragerako kujya nyine vraiment ndabishima vraiment ego. Petit Dani, hari indi ndirimbo waririmbiye Natasha, baruwa kwa Natasha uramuririmbira umuhayagiza, kuri ko washimiye kuririmbira Natasha? Nukuba ari umurundi wacu, ibyo yakoze ibyo akora byose binkoraho. Natasha ni uwo muntu akora ibintu byiza gusa kusumbya abandi bantu bose. Sivyo simfatiye kuri ibyo vraiment kuko iyo umuntu akora icyiza urakivuga kuko sinari kuvuga ikintu mu gihe amaze gufa, ndabimugaragarize mu gihe agikomeye abone yuko ibyo ariko arakora abantu nyene bibashimisha, ko ari n'umwana do prince nyene bo yitangire nyene ibikorwa byiwe kandi byiza kora Natasha nawe ngira urabizi sijeje nyene ego. Turamuzi Natasha la bamba la boss akora ibintu byiza, ariko shaka ndakubaza mama wawe ndazi ko ari ibindi bintu byiza byinshi yo baragukoreye ibisumba bya Natasha, kuri kutarimvye mama wawe ugashima kurimba Natasha? Wowe bizi gute ko mama wanje naramuririmbira canke mama wanje ntashikira misi yose ndamushimira? Gusa ariko ntabishira hagaragara canke uri kurabitegura navyo? Byose biri muri project yanje. Tuvyitegure ryari? Sigari sinovuga ibintu bitarasohoka kuko igihe kigeze igihe gena n'umwanya wacu urabizi. Nziza cyane, turashaka kubisabe commentaire zarabaye nyinshi kuri Natasha ati Petit Dani sivyo ashaka ko ibikini biki byinshi cyane ndazi nawe waravyiboneye. Wazakiye gute zigiye commentaire? Wazakiye gute? Nicyo bituma ndikunda bikubaza. Iyo abafiswe navyakiye nanje mba nabivuze mva ko nazibonye nayo nkwaje wazakiye gute zijya commentaire? None ushaka nje kuzisuprime? Ntabwo ndakubwiye uzisuprime, ariko ndabajije wazakiye gute, wavyifashemo gute mu gihe uzibona? Zijya commentaire kugenda zibone kujya birangyohera kuko urabona indirimbo yitakunzwe niko gusa mvuga indirimbo itakunzwe na commentaire bigira kuko bijya biri hajya nkuko nawe ushobora gushaka commentaire yawe ufite uko wiyumvira, ufite uko wibaza ego vraiment ushobora kwibaza aho narimbye kubera bw'amahera, narimbye ubwo ndondera makiki je mbafise intumbero yiwanje, naririmbye ko ari umurundi wiwacu kandi abandanya akora neza sivyo ego ko bijya bibiri hajya nivyo mbashaka. Byiza cyane. Washaka zijya commentaire nizo washaka cyangwa washaka gusa ubutumwa bumushikira? Umuntu arakora hama agashikiriza abakunzi biwe abantu umuntu wese kwibona nyine ko ubwo nayishize hajya niwashaka kuvuga ati bana ni bien cyangwa ni faux je ibintu bindaba kuko urinze ubonda urose kajya kaje ko kuyibona kubganje mba mbona yuko wayibonye. Okay. Umaze kuririmbira abaririmbyi babiri, umaze kuririmba abaririmbyi babiri bashira ubaho ubutumwa Big FIZZO na Natasha la Bamba, difference hagati yabo babiri ni yihe kuri abo baririmbyi? Muharama ubutumwa kushaka kumubona ubundi umuha ubutumwa umuhayagiza ku bintu byiza yakoze. Dufatiye kuri commentaire ni hehe uhaye uraraba nuko umuntu kuri umuririmbyi wahe uraraba abantu bo baravyakiye neza canke batavyakiye neza cyane bakomanse ko nyene sinzi uvyumva gute ni umuririmbyi wo? Ndabishimira sana kuko iyo urinze uhakada umuntu akayakira ni byiza kandi agakoreka ko yayakiriye kuko jewe hajya nari kuba bamugiye narimbiye ikintu umuntu ntakibone cyangwa nanyereka ko cyamushikiye, ariko mu gihe bose FIZZO yarayibonye aza kunshigikira ni ikintu cyatari kwanza cyamimbaye kandi cyane. Natasha nawe naririmbye yaranshigikiye mu gupostinga mu mbuga ziwe zose, ni ikintu nta rukundo rurenze urugo vraiment kandi ndabishimira vraiment kandi cyane gose ego. Natasha gusa gufashije mu kuzipostinga, yagushigikiye mu kuzipostinga gusa nta kindi? N'ibindi byacu tuvugana si ngombwa ndabivugire ngaha, ariko niba atari banga turagusaba tubwire gusa kimwe, iyo umuntu agukoreye ibintu aragukoreye ibintu byinshi none bikabaho bikunezereza cyangwa nyene sinzi, ariko uravuga ati iki kintu kimwe si banga reka ndakivuge n'abakunzi b'umuziki ndundi bakimenye bacumva ati Natasha yarashigikiye nubwo mwe mwavyakiriye uko mushaka, wowe yaravyakiye ukuntu washaka kwitubwira? Sinokyo kubabwira kuko ni vy'iwacu ivyagaragaye vyaragaragaye kuko kuri umwanya rero abantu biyumvira ngo Natasha ngo tuzi ngo wikubise tatouage ngo ashaka ngo gwa mahera cyangwa ngo aragomagara ngo mukabona no ko byarakuze, ivyo tuvugana ni vy'iwacu kandi umwanya ni wagera muzobibona. Tubirindire ryari none? Sinakubwira kuko neje nyene ushaka kubibona.
uwo tubarira tukaba turitegura basi ko tubwiye tube muragira subscribe kwa nyene sinzi kugira ngo ibi byazo kora bizobashikire bimeze neza. Mboje ico nababwira vraiment kirenze ico rusaku vraiment bo munyitege byinshi byiza kandi kuko ubu niyo mwanya wanje wo gukora kandi nkuko mbo sanzwe ndabashimisha mbo ngiye kubashimisha do please kandi abakunzi b'umuziki w'u Burundi mugiye kubona nyine byinshi byiza kuri Petit Dani ni byinshi byiza tugiye kubona kuri wewe gusa ariko ari kutubwira please kamwe gusa nyene kugira ngo bigende neza kugira ngo bikunde tumve nyene tugize inyota basi yo kumva ico kintu ubu duteguriye gishasha nyene. Okay, akazi basi. Akazi nyene mu ndirimbo mu biki? None Jason nkore akazi. Okay, tugiye kudukora akazi keza. Okay, Petit Dani inyuma y'umuziki ukora iki? Bo ndabayeho nyene nta kazi nishaka kumakazi. Nabaza tu nyene nundi yo bashaka undi umuntu akoresha undi muntu nyene ashobora kuvuga ati Petit Dani nta kazi afise vraiment reka tugire ne washobora kuvugira mugabo sindabikuvugira. Bon Petit Dani mu busanzwe n'umunyeshuri. Iga hehe? Lycée technique Saint-Basile. Mu kangahe? Bon je niga 9e. 9e barateke. Ko umba uvuze ikintu utari siriwe nyori hitwenze. Oya imishatsi nyene nico gituma mbajije. None imishatsi yangira kuraba kuko imishatsi bo je niga system ya Congo. Ego nico gituma nyene ibyo by'imishatsi shuterega. Ego ugo bana ana mama yarasaze ngo ngore imishatsi narabwiye ati stop. Ego from. Mama wawe yarasaze ngo kuri imishatsi uravuga ati oya. Oya from. Petit Dani nikigabani yumvira abavyeyi. Jewe ahubwo je bana muhira ndumwana asanzwe sana ndabumvira sana ko umuvyeyi cyo kintu cyambere. Mama wawe yarakubwiye ngo ukuri imishatsi ariko waramwankiye none umva umwumvira gute? Mbo ari ibintu nyene umuvyeyi atoraba kuko imishatsi yanje ni wanje si wiwe uko niyoshobora kunkontrola jewe ku bintu bye sinzi biri wanje ari ibintu biri nyine ushobora kumwumvira n'ibindi bintu bitumvikana ariko n'umuvyeyi wawe ya n'umuvyeyi. Petit Dani ndakwaze mu gihe mama wawe akubwira ati kuri iyo mishatsi wamushiye gute? Nibikunda burarangiye none numbora umuntu ubwe n'icyo wumva icyo nasigura no tubwire aho ngiye gusa ntibikunda mama biba birarangiye nyene mama wacu nta kindi nyene byari birangiriye aho nyene. Bo namubwiye mu gifaransa bavuga ati no ntibishoboka mu kirundi ati oya. Petit Dani ikosa umaze gukorera mama wawe n'ubu wibuka avuga ati mama naramukoshereje ni nkijya muge yigeze kumbwira noza amasahani muhira nkamwanyira Jojo nyene nagiye kuri tuva mu nyuma mbona yuko nagize ikosa niryo nirindi nikosa amishe mama none ibikunda niryo nikosa sikosa vraiment ko bwanje kuko nibiri wanje. Okay Petit Dani tugusabe ubwire akajambo kamwe abakunzi ba Remix TV. Icyo nababwira vraiment Remix TV ni TV imeze neza kandi irakora neza mu bisanzwe. Icyo nababwira mwoja muri channel yabo ya Remix TV mugire subscribe hama s'abonner hamwe na commenter byose ama ibyiza byose bakora ibikorwa bakora ntibagire kubisangiza mugenzi wawe kuko ni byiza cyane gose mutibagiye kwinjira muri channel ya Petit Dani kugira ubu wa mbere mukuru nk'ibikorwa bishasha ubu ndaje vuba mu gukora n'inguvu cyane gose hama ndabakunda cyane gose. Natwe turagukunda cyane turakumona Petit Dani aratubwiye ko ariko arategura bishasha ibintu byinshi byiza kandi bimeze neza kuri mikoro mwari kumona Tuyisenge Jacqueline kamera mwari kumona Kento ashaka tubasabe mwibuka kugira subscribe comment kugira ngo ivyo dukoze mu bisangize n'abandi.